Azoye kwigenekezo rya gatatu munyonyo umwaka wa 2025 muti hategekanijwe iki? Ni ibirori bidasanzwe bitekanijwe byo gutanga umupira w'inzahabu canke Ballon d'Or 2025. Mbega ninde yoba aje gukwirikira inyuma y'uwitwa Rodrigo Hernandez Cascante yamuka mu gihugu ca Espagne akinya umugwi wa Manchester City muri uwo mwaka ntahiganwa mpuzamakungu rizofatirwako mu gutanga umupira w'inzahabu Ballon d'Or. Uwitwa Rodrigo Hernandez Cascante yaje kuba twara Ballon d'Or yiwe cyane cyane hifashishijwe uko yigenjeje mu mugwi inserukira gihugu yaje gutwara igikombe ca Buraya canke Euro 2024 ari kumwe n'umugwi wa Fuke ya Roya yaje kuba twara kandi muri uwo mwaka nyene na Ligue des Nations yaje kuba aheza ari meilleur joueur wa tournoi muri Ligue des Nations ari ryamuhaye amahirwe menshi cyane yo gushobora gutahukana Ballon d'Or 2025 ibitari bimenyerewe mu bakinyi bo hagati. Muri uyu mwaka wa 2025 ikintu nyamukuru na ama performance individuelle y'abakinyi agiye kuba yigaragaza mu mugwi wa Liverpool. Aravuga witwa Mohamed Salah yari yatanguye isezo ameze neza cyane, ari umwe mu bahabwa amahirwe bavuga ati turaje kuronka umunyafrika agira kabiri aje gusubira witwa George Weah yatwaye umupira w'inzahabu mu mwaka wa 1995 akiri umunyafrika umwe wenyene amaze gutwara umupira. Mohamed Salah uno munsi yaraye atahukanye agashimwe k'umukinyi yigenje neza mu gihugu c'Ubwongereza atogwa n'amenyesha makuru. Kundi ruhande hari Rafinha Diaz mu mugwi wa Barcelona nawe nyene ariko ahabwa amahirwe menshi cyane gushobora gutwara uno mupira w'inzahabu. Hari Lamine Yamal umwana akiri muto cyane muri FC Barcelona nawe nyene ahabwa amahirwe yo gushobora gutahukana uno mupira w'inzahabu. Hari Ousmane Dembele mu mugwi wa PSG ahabwa amahirwe menshi cyane nawe nyene yo gushobora gutahukana uno mupira w'inzahabu. Hari kandi na Pedri Gonzalez. Abo tuje kuvuga murumva ko hari batatu muri FC Barcelona baramaze gusezererwa muri UEFA Champions League muri demi finale, barasigaje amahirwe yo gutwara Liga Santander, baratwaye Copa del Rey kandi baramaze no gutwara Super Coupe d'Espagne. Bashobora kugira triple, ubona ko amahirwe aracahari. Hari Ousmane Dembele niwe wenyine akiri muri UEFA Champions League, wowe yamaze gutwara Ligue 1 ari kumwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Mbega uno munsi aracyari muri Champions League ashobora gutwara kino gikombe cya Champions League, amahirwe aracyari afise menshi cyane. Mohamed Salah yamaze kwatwara English Premier League ari mu mugwi wa Liverpool ariko aje gusezererwa hakiri kare muri UEFA Champions League n'umugwi wa Liverpool. Ikimenyesha makuru SofaScore caje kuba kigira sondage kavuga ati ni bande uno munsi bafise amahirwe. Mu kibanza ca mbere cashize uwitwa Ousmane Dembele, mu kibanza ca kabiri Rafinha Diaz, mu kibanza ca gatatu ni uwitwa Donnarumma uno munyezamu mu mugwi wa Paris Saint-Germain, mu kibanza ca kane ni Lamine Yamal, nayo mu kibanza ca gatanu ni Mohamed Salah. Reka turindire turabe igenekerezo rya gatatu mu kwezi kwa 11 n'uno mwaka nyine.